nk'abahinga tuzi mu vyerekeye counseling dufise benshi hano iwacu mu Burundi bashaka kuvuga ikirundi tukavyumva twashaka kubabaza vy'ukuri uyu munsi ikintu twita hari ijambo ukunda gukoresha maze kuryumva namwe mwenyene igubwa nabi mugomba kuvuga stress ego kandi mwarakoze uyu munsi ni ikintu twumva abantu bose ngibarabara bavuga stress mu vy'ukuri nk'abahinga nibiki bitera stress igubwa nabi muri rusangi cyane cyane hani wacu mugana handi hose muri rusangi ego urakoze kumbaza ico kibazo kuko nkuko bivuze no kuri iryo jambo ndarikunda kuri ryigisha ko kuko ririmwo muri mwe nakubwira kare satani ashobora gukorerako mu kubuza ikangusha mu kono yiko c'Imana stress rero wumva twita igubwa nabi ndaritangure mu buryo bwo kusigura ko riri mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ntateba ko ni uburyo bwiza stress canke igubwa nabi uruhande rwa mbere ni ryiza igubwa nabi ribagiza kubera iki kubera ko baguhaye igikorwa ukwiye kurangura utaguwe nabi kubwiyo mission cyangwa kwico gikorwa guhaye ntacyo wokora umunyeshuri bambwiye ko ejo hari ikibazo agubwa nabi kataguwe nabi ntiyo kwigisha ikibazo bazotanga ejo urumva rero stress canke igubwa nabi mu bisanzwe ryari rituma dukora ibintu ukagubwa nabi kubera ko uba mu nziva ugaca wikangura urondera amafaranga cyangwa urondera uburyo bwo kubaka inzu kugira ngo ntusubire kuvyigwa uranyumva iryo gubwa nabi ni ryiza ko rituma uhindura rituma haba impinduka utaza kumbaza ibi bigatugize waruguwe nabi kugeza tubonanye cyane mbega basharampa umwanya utaronka abahinga bafata ibicapo mbe nk'ubu usanga bagiye ahandi ntugubwa neza kugeza babonetse mugabo rero aho umva ari ryiza riri ryaremwe ko rimara umwanya muto rimaze igihe kirekire igubwa nabi rimaze igihe kirekire rihinduka ribi igihe kirekire ushaka kuvuga iki genda mu buzima bwa misi yose mu akazi aho wama mu ngorane nimba biva n'icujeje bien sûr nimba wakira abantu kuri comptoir muri banki bagutuka imisi yose iyo stress y'imisi yose igubwa nabi imisi yose igihe kirekire genda mu kudandaza udandaza uhomba udandaza wishyuzwa amadeni y'amadeni waza nguzoriha ntuyarihe wafashe ideni muri banki ikwamako imisi yose stress igubwa nabi tuje basi ibintu tumenyere tubaza bizohera kuba udafise igitoro ukamara yinga ukwezi namaze kumva abantu ico kibatararonka igitoro ivyo biratera igubwa nabi bibaye igihe igubwa nabi maze igihe kirekire ni ribi cane ibiritera rero ni ivy'ubuzima bwa misi yose vyose si ivy'akazi gusa ni n'ibijanye n'imibereho imigenderanire n'abantu relation mu urugo rurimwo indyane rurimwo ukutumvikana imisi yose ivyo bintu birahaba mu mago mu ngo z'abantu mu muryango abavukana bapfa amatongo bapfa ibisigi bakavyamamwo imanza zaciwe ntizije mu ngiro canke imanza zacitse hanyuma uwundi akunguruza bikamuko ukaza wumva bavuze ngo mu vy'amatongo imanza zishitse kuri 99% zose ni z'amatongo gusa ibintu biba biri mu muntu bwiwe ivyo yaciyemwo ingorane yagize uguhemukirwa wenyine ubwiwe
ukutababarira uwundi, ukutarekurira uwundi. Numva ivyo ni ibintu vyinshi bitera igubwa nabi. Mu majambo make igubwa nabi twavuga ko ari iki? Igubwa nabi ni imero, inyifato, uko umuntu ameze. Birabigusigura. Ni yego ukuba nabavuga ngo imbaho ukuba shaka ibintu mu kintu kenshi uko umuntu abayeho atamerewe neza, atameze uko yashaka kuba ameze. Muri make atameze nk'uko Imana yagomba kwamera. Yesu yavuze ngo naje ngo zonke ubugingo kandi buronke busagutse. Kuba ufise ubugingo budasagutse, kuba ubayeho mu vyaha, ubayeho ntibuca, ejo baramfata, ejo baza kunyishuza, numva nohunga, igihugu cacu numva nokivamwo. Uko kubaho ubwo buzima wewe wumva nobusigura gute mu majambo make ngo igubwa nabi niki? Muri make rero akira ivyo nita ibimenyetso biserugwa nuko umuntu aba aguwe nabi. Aho bugende utomorere ngaho nibihe ibimenyetso bigaragaza yuko umuntu afise iryo gubwa nabi? Ivyo bimenyetso rero kandi kubenza ubimbaza rero n'akazi kawe ubibaje umuhinga. Biri mu buryo butatu. Hari ibimenyetso biseruka mu mutwe, ugasanga ibimenyetso byo mu mutwe berekana ko umuntu afise igubwa nabi. Akarorero, baguha igikorwa ntucizizire, ukaba icyo bita mu gifaransa concentration, ukagitangura ukagita. Aho umuntu akurabe ngo uyu muntu aguwe nabi kwera. Yahora abikora akaba yabihijije, ubu bimaze iyinga ryose bitarahera, iyi dossier ntirayiheza kwera. Uyu muntu mwaraba neza kutizizira igikorwa mu mutwe. Aho hariho uko umuntu yumva akumva aguwe nabi. Uranyumva neza? Umutwe ukumva nyine ntakigenda. Hariyo twita nk'umurongozi akora ibintu byitwa micro management canke gérer mu buryo bwa micro, nuko utuma umuntu kukurabira ibintu, ugatuma nk'umushoferi ugashatuma n'undi muntu amuherekeza kugira ngo urabe ko hava agura amakara mu nzira, cyangwa urabe ko hava apakira umuntu muri ya modokari y'akazi. Wumva aho umutwe bavya usigaye mu biro mugabo uriko araba ibiko birakorwa muri rya barabara rivuye Gitega Bujumbura. None wumva wewe wasigaye mu biro mwajanye habona umushoferi ifu mugenda wewe ugenda uramira. Ivyo biba kuri stress. Ubwo umuntu afise stress mu mutwe nukuri bikina nabi cyane gose. Aho mvuze mu mutwe ncamvuga n'ivyo mutima kweri birajanye. Aho iyo ni icyambere mu mutwe. Ica kabiri mu bijanye no ku mubiri. Mvuze mu mutwe nshaka kuvuga psychologique. Mu mubiri naho nukuri mu mubiri ibyo bya stress birabamwo kumene ku mutwe. Apana psychologiquement ukumva amenetse umutwe kumva ufata ikinini kandi ugifata kumva umutwe uraheze kubera wamenetse umutwe. Abantu bakomena umutwe ukameneka umutwe. Nakunze kandi ikirundi ko kumeneka. Apana guhobaho umutwe, kumeneka umutwe. Cyangwa kuvunga ku mutwe, kumeneka umutwe. Ukumva amaraso ntatera. Ukumva ariko ucicaye mu bikiriza. Mugize kumva haravyimvye. Kwizosi kwamenga sinzi ikintu gitunyeyo. Ukaribwa munda, akaribwa amaguru akavyimba. Amaguru. Umurindi w'amaraso ugatera uko bitahora. Umutima ugatera uko utahora. Ibyo bita arithme. Umutima ntutere. Umutima utera neza gutya. Kubwa stress umutima utera ngo. Uko yatera wi
masagira ngo nta ritime rimwe mu mubiri ukiyagaza bahita ngo urukika n'urushoka ukiragaza nga amahere akamuza bakatangara ngo umuntu ari allergique ibintu bito bito batuvuge basi bya uca wibuka ntibarakubwira kuja kuvuga imbere y'abantu ukazumva icura cyaje cy'amacaci ndimvuze nako ndimvuze ngibuza ko ingize stress nza mbona icura kije mu ntoki ku mubiri navuze mu mutwe ubumvuze ku mubiri gatatu mu migenderanire hoho birasa n'ibyo mu mutwe ugasanga abantu bose bahindutse abansi bagatangara ne twapfuye ikintu uyu muntu kubera mu boss wacu yaraparakinga imodokari akahita turamutsa ubwo twataramukije nibiki kumbe afise kuba nabi yajashwanye n'umugore canke umuntu kwibara mu kufye priority kandi se bwamba mu kufye priority canke yibaza ahazokura igitoro yahabuze ivyo rero bigaca byafecta canke bigaca bikora kubo bakorana akazi kagatangura kakamubihira akumva yo deserta yo bita abo bakorana ntibumvikane kubera igubwa nabi mu muryango umugore wiwe canke abana biwe atashe bakumva bohunga wagomba ntabakubita mwabo kumva n'urukoko rutunye ngaho urabyumva akageza kuri Real Madrid yibaza ngo birahera ugasanga nukuri imigendere y'abantu nawe yarononekaye ntibimeze neza ugasanga ya relation yiwe washaka ni na relation yiwe n'Imana gusenga byakangura kuri abaza wapi rero muri make ivyo bintu ko ari bitatu birapoperanywamwo n'ibijanye n'igubwa nabi bigasohoka murakoze cyane